Yesu ashimwe. Rero turagiye kuganira ijambo amajambo tuza gusoma mu chat Paulo yandikiye ishengero ry'Abaroma. Turaza gusoma uhereye ku murongo ni igice cya 6. Turaza gusoma uhereye ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 23. Haleluya, amen. Ijambo tuza kuganira ni ijambo rivuga ngo umwidegenje wo kuva mu cyaha. Haleluya, la liberté d'abandonner le péché. Yesu ashimwe. Uyu rero ni umuhamagaro, haleluya, w'abari hanze y'ishengero, ariko kandi ni n'umuhamagaro w'abari mu ishengero. Haleluya. Kuko igihe cyose umuntu akigendera mu byaha, icyaha kica kiza hejuru yiwe kikamugira ko ububasha, akaba umuja w'icyaha, akajakarira icyaha. Ariko kandi n'abakijijwe bari mu ishengero, kubwo kuba mu ishengero barashobora kwama bavuga ko arabidegembya, babohotse ku cyaha, mugabo ugasanga hari icyaha bisigarije. Cyane kumbure ugasanga kubwo gusamara hariho icyaha cyabinjiranye. Mw'ico gihe nabona ikibuza yuko baba abaja b'icyaha. Kuko mu cete cya 2 cya Petero, igice cya 2, icete cya 2 cya Petero, igice cya 2:9, haravuga ngo kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye umugurano waco. Ushobora kuba ukijijwe ugasanga hari cyakunesheje kikageraho kiguhindura umuja. Mw'ico gihe nawe urakeneye umwidegemvyo. Haleluya. Rero uyu mwidegemvyo ushaka kuvuga ko uri hanze, uri mu vyaha, ariko ushaka kuvuga no kukijijwe kubw'icamwizingiriye ko akenera kubohokako. Haleluya. Rero turashaka gusoma aha mu cete c'Abaroma, igice cya 6 ku murongo wa 15. Haravuga ati, nuko tugire dute? Mbega dukora ivyaha kuko tutaganzwa n'ivyagezwe, ariko tuganzwa n'ubuntu. Biragahera. Nimuzi yuko uwo mwihaye kuba abaja bo kumwumvira, muri abaja b'uwo mwumvira. Namba muri abaja b'icyaha kizana urupfu, canke abo kumvira Imana kuzana ukugororoka. Haleluya. Rero umurongo wa 15 utangura ufise ikibazo. Ni ukuvuga ngo hari ikibazo cyavyutse. Mbega ko tutaganzwa n'ivyagezwe, twibandanirije mu vyaha? Biragahera kuko twebwe uyu munsi turi munsi y'ubuntu. Rero ikibazo cyari ngaha nuko bamwe bavuga ati birakenewe yuko habaho gushimika ku vyagezwe. Habaho gushimika ku vyagezwe, ivyagezwe bikitondegwa, kuko ivyagezwe bidashimitswe ko ngo vyitondegwe, umuti w'icyaha ntiwoboneka. Ariko kandi Paulo nawe akerekana yuko inzira yo kuja mu mwidegemvyo, kuronka umwidegemvyo ku cyaha, ni ugutahura ubuntu bwa Kristo. Ariko uruhande rw'abashimika ivyagezwe bakavuga ati ubuntu buriko buvugwa mu ishengero ni ugutanga uruhusha ku bakristo rwo kuba mu vyaha. Haleluya. None twebwe abakristo bo muri Minevame Kigobe duhagaze. Haleluya. Kuko ahari kibazo, tube mu vyagezwe canke tube mu buntu bw'Imana. Ariko tumanutse hepfo gato ku murongo wa 17, haravuga ati, ariko Imana ishimwe yuko naho mwari abaja b'icyaha,
mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. Yesu ashimwe. Ngo naho mwari, ariko Imana ishimwe, naho mwari abaja b'icaha mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. Yesu ashimwe. Aha niho dutangura kubona kumbure bisobanuka. Ngo naho mwari abaja b'icaha, ngo Imana ishimwe, ngo kuko mwumviye hehe? Mu mitima uburyo bwo kwigisha. Haleluya. Icyo mbona ngaha nuko umwidegemvyo wo kuva mu caha utangurana no kumvira. Haleluya. Utangura no kumvira ngo uburyo bwo kwigisha bahawe. Ubu buryo bwo kwigisha bahawe n'ubuhe? Ni ukuvuga ngo kukumvira bavuga ni ukumvira ubutumwa bwiza. Haleluya. Rero umwidegemvyo wo kuva mu caha nta handi uzanana. Ahantu uzanana uva kukumvira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Aha niho hasohoka umwidegemvyo wo kuva mu caha. Haleluya. Ubundi ijambo kumvira uko turyumva mu Kirundi ni ryari tuvuga ko umuntu yumviye? Tuvuga ko umuntu yumviye igihe umuntu ahagurutse akaja mu nzira ahamagariwemwo canke akaja mu co ahamagariwe gukora. Aha niho haba habayeho kumvira. Ni ukuvuga ngo rero kumvira ubutumwa bwiza ni igihe umuntu ahaguruka akava mu vyaha akaja mu nzira y'Imana. Haleluya. Uko niko kumvira ubutumwa bwiza. Ni igihe umuntu ahaguruka akava mu mwiza akaja mu muco. Nguko kumvira ubutumwa bwiza. Ntihashobora kuvuga kumvira ubutumwa bwiza igihe uvuga ati ndakijijwe mugabo ukiri muri vya bindi. Uwumviye ubutumwa bwiza ari mu nzira y'Imana. Uwumviye ubutumwa bwiza ari mu muco. Uwumviye ubutumwa bwiza yavuye mu rupfu yagiye hehe? Yagiye mu bugingo. Haleluya. Nguko kumvira ubutumwa bwiza. Ahandi Yesu abwira abafarisayo bari inyuma yiwe bamubwira ati wewe wiyita umwana w'Imana, wewe wigira uva hejuru, wewe wigira umuntu akomeye, ntidushobora kukumvira. Ko Yesu akababwira ati umwana yabaha ukwidegemvya muzoba bidegemvya nyakuri. Haleluya. Yohani igice 8 umurongo wa 36. Ni ukuvuga ngo umwidegemvyo uva muri Kristo Yesu, kuko ubutumwa bwiza buvuga Kristo. Ngo umwana niyabaha kwidegemvya muzoronka umwidegemvyo nyakuri. Uyu mwidegemvyo nyakuri ni umwidegemvyo wo kuva hehe? Wo kuva mu caha. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero icyo tubona nuko umwidegemvyo wo kuva mu caha utangurana no kumvira ijambo rya Kristo Yesu. Haleluya. Kumvira ijambo rya Kristo Yesu. Ugiye muri Luka igice ca 24, Luka igice ca 24 ku murongo wa 46 ni Yesu avuga. Arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko ukwihana no kubabarirwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Haleluya. Igihe Yesu yavuka, ubutumwa bwiza tuvuga abantu bakwiye kumvira
ni ubutumwa bwo kwihana. Yesu ashimwe. Uwumvira ubutumwa bwiza, twumvise ko ahaguruka ava mu bitari byo, ava mu cyaha, ava mu mwiza, ava mu rupfu, ajya mu nzira y'Imana. Iyi nzira y'Imana umuntu ahaguruka ajyamwo ni inzira itangurana no kwihana. Aleluya. Kuko ikintu cya mbere ubutumwa bwiza buvuga kwihana. Aleluya. Yesu ashimwe. Ntidushobora kuronka umwidegemvyo ku cyaha, kuba libre, kuba abantu batakiri munsi y'ubuja bw'icyaha, iyo tutumvise kwihana ngo twongere duhaguruke twihane. Yesu ashimwe. Kuko uyu munsi bimwe birabuza abantu kuba mu mwidegemvyo ku cyaha. Kuko inzira yo kuronka umwidegemvyo ku cyaha ni kwihana. Ni kubera ko abantu banga kwihana. Abantu barashobora kwanga kwihana kubera bavuga ati iki ni igihe cy'uko ndya amahera narondeye. Aleluya. Ariko il faut faire attention. Kuko burya igihe dufise ku isi si kirekire. Turafise igihe cyo kubaho. Rero iyo ubujijwe n'amahera kwihana uba wihenze. Hari igihe umuntu avuga ati mfise amafaranga, icyo nkeneye cyose ndiha, nkeneye umugore wa kabiri amafaranga ariho, nkeneye kuja mu busambanyi amafaranga ariho. Ubutunzi buraba inzitizi kuguhaguruka ukaja mu nzira y'Imana. Aleluya. Ikindi gikunda kubuza abantu ni ubuto. Kuko burya ubuto bujana n'ubwiza. Rero ubwiza hamwe na hamwe burakubwira ati iki si cyo gihe cyo kuja mu by'abakizwa, ahubwo iki ni igihe cyo kugendera ubuto bwawe, ni igihe cyo kugendera ubwiza bwawe. Ubwiza nibukubuze gukurikira Imana. Aleluya. Isi nikubwire ngo uri mwiza, gendera ubwiza bwawe, garagaza ubwiza bwawe. Isi kubwira ngo ugezweho, ariko uri kupfira mu cyaha. N'icyubahiro icuri mu kibano, mu gihugu, muri sosiyete kirashobora gutuma uguma mu buja bw'icyaha, ugahusha umwidegemvyo wo kuva mu cyaha kubera icuri. Ukumva umenga kumanuka wihane uve mu vyaha, ukumva umenga n'ugusuzugurika. Kwihana si ugusuzugurika, n'uguhunga urupfu, n'uguhunga uburake. Rero icubahiro kiragumiza abantu hejuru, bikababuza kumanuka kubera ico bari. Ndetse n'ibintu, les avantages, abantu baranga gutakaza ibyo bemerewe, imiryango canye keke para ahantu ugasanga umuntu, umuryango canye abantu biramubereye inzitizi zo kwihana kubera iki? Kubera inyungu kanaka yanga gutakaza. Ariko bene data, turakeneye kurengana ivyo vyose tugahunga, haleluya, uburake bw'Imana. Rero umwidegemvyo wo kuva mu cyaha utangurana no kumvira ubutumwa bwiza, kumvira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Haleluya. Aho niho dushobora kuba mu mwidegemvyo w'icyaha tukava mu buja bw'icyaha. Ikindi kibazo ahantu gikunda kubera nuko kenshi bamwe bakunda kwiyumvira yuko batari mu bahamagarirwa kwihana. Urinde wewe wumva yuko udahamagarirwa kwihana? Kenshi hari igihe twiyumvira yuko umuja w'icyaha ari wa wundi tubona, ariko umuja w'icyaha si umwe ruhebwa ubona. Oya, umuja w'icyaha ninde? Ni umuntu aganzwa n'icyaha. Kandi nshobora kuganzwa n'icyaha nkaba umuja w'icyaha wewe atavyubona.
Lonivo, kelonivo y'umuja w'icaha biririmite hehe? Biririmite mu mutima. Kuganzwa n'icaha biba mu mutima. Hari abantu twita imfura ngo ni intore, ngo ni intore, ngo ni imfura, ni inka n'imirima. Rero burya hariho umuja w'icaha ntibimubuza gukora ibigororotse mu maso y'abantu. Hari abaja b'icaha bakora ibigororotse mu maso y'abantu. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu maso y'abantu ugasanga ukora ibintu byiza, mugabo mu mutima umwami wawe ninde? Ninde ari umwami wawe mu mutima? Kuko umwidegemvyo wo kuva mu caha n'ahantu Yesu aba umwami wawe. Rero ushobora kuba hanze ugaragaza ibintu vyiza, mugabo Yesu mutarahura. Haleluya. Twebwe tukabona umenga ukora neza, uri umuntu mwiza, uri umuntu w'ingeso nziza, uri umuntu aciye bugufi, tukavuga ati nukuri. Kandi nawe wumva ivy'Imana ukavuga ati mbega ico tumanja muri biriya bintu vyo gukizwa ni giki? Rero ikibazo kiba gihari, abantu bagaragaza ibintu vyiza inyuma, indani atagakiza bafise, bama babona yuko badakeneye gukizwa. Ariko twese turakeneye umwidegemvyo ku caha. Si baruhebwa, ariko ni igikorwa cyo mu mutima wawe. Ni wewe wiyizi. Umwigeme umwe yadushingiye intahe, aratubwira ati umunsi nakizwa ntiworaba ingene nabohotse ko nari mboshwe. Mugabo mu kibano nari umutagatifu w'abatagatifu. N'impangu zidukikuje, hageze ko abana baja ku isoko kugura impuzu n'ibirato, barinda kuza kuntira. Bakaza kuntira mu muhira kugira ngo nakompanye abana babo ntibaje mu ngeso mbi. Kuko jewe babona ndi umweranda, babona ndi intore, babona ndi umwana w'agaciro. Mugabo muri jewe nari umunyavyaha. Umunsi nakizwa ntiworaba ingene nashimye, kuko nari mbabaye n'aho abantu bobo bari banezererewe. Haleluya. Rero n'abariya abantu tubonana ingeso nziza hanze, nimba batarakira Yesu Kristo n'abaja b'icaha. Kuko la motivation iri nyuma y'ivyo bakora wewe ntayuzi. Yesu ashimwe. Kuko hari umuntu akubwira ati sawa sha, Imana iguhezagire, uri umuntu mwiza, ndagukunda n'ukuri, ntiworaba ingene ndagukunda. Warengana ati hehe, tujya rero. Urumva la motivation. Hari ivyiza biri hanze, mugabo bisunikwa n'iki? Abandi bashobora kuba baja bica batabizi n'abanyedini. Umuntu ashobora kuba ari mw'ishengero agakora ivy'ishengero rivuga, agakora ivyo abakijijwe bakora, akagerageza gukopya ivyo kugororoka hanze, kandi nawe akumva yuko ari umuntu w'Imana kubera ashitsa ibintu kanaka. Mugabo indani ugasanga umutima wiwe uracari kure ya Kristo. N'uyu agwa mu baja b'icaha. Haleluya. Rero hari ibintu vyinshi dushobora guhagararako, ugasanga bukebuke turiko tuja mu muriro udahera. Kubera iki? Kuko twahushije kumvira ubutumwa bwiza, kwihana. Haleluya. Rero turahamagarirwa gucamwo uyu muryango, gucamwo iri rembo rivuga kwihana. Haleluya. Ikindi novuga kizana umwidegemvyo wo kuva mu caha ni kwigishwa. Haleluya. Être enseignable, kuba umuntu yigishwa. Kuvuka ubwa kabiri ni kimwe,
kuba ukijijwe ni kimwe, kuba warakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza ni kimwe, mugabo urakeneye kwigishwa. Aleluya. Kuko ya murongo twasomye mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 17 haravuga ngo ariko Imana ishimwe yuko naho mwari mu buja bw'icyaha mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. Yesu ashimwe. Aleluya. Aha ugiye mu Banyefeso igice cya 4, Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 20. Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 20 avuga ngo ariko mweho ntimwize Kristo mutyo. 21 nimwize Kristo mutyo namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nk'uko ukuri ko muri Kristo Yesu kuri. Aleluya. Rero umwidegemvyo wo kuva mu cyaha utangurana n'ingingo yo kumvira ubutumwa, guhaguruka ukava mu bikubuza ukitaba umuhamagaro w'agakiza. Ikigira kabiri, kuko urumva inambuko ya mbere ni ukumva no kumvira ubutumwa bwiza, ariko inambuko ya kabiri ni kwigishirizwa muri Kristo Yesu. Aleluya. Rero hari inzitizi zishobora kuba, ugasanga umuntu agumye mu buja bw'icyaha, ntateye imbere muri Kristo Yesu, agahusha umwidegemvyo kuva mu cyaha naho yari yamenye agakiza kubwo kutigishwa. Kutigishwa bishobora kuva ku bintu bibiri. Kutigishwa birashobora kuva ku barongozi, kuko kwigisha bisaba gutegura. Rero igihe abarongozi badakeneye ibibagora, badakeneye ibibamena umutwe, ntibazigera bigisha. Kuko burya kwigisha ntibigoye, hagoye gutegura. Nivyo cyaye sivyo. Umwanya munini nuwo kurondera ivyo wigisha, nuwo kubitegura, nuwo kubipanga neza, nuwo kubishira ku rutonde, ni nuwo guselektiona abo wigisha. Kuko ni wigisha ikivunga, nukumenya abatangura n'abazokurikira gutyo gutyo. Umwanya munini nuwo gutegura. Rero abantu bashaka kuva mu buja bw'icyaha ko basaba abarongozi bikeneye kuguma banywa akavinyu, mweba amakayi, ngume nirira agacapati, abakristo banyiteho, mbega batanze angahe, muribuka icya 10 cy'umwungere, nimukatishe shira ku meza. Harakenewe abarongozi bemera bakaruha, bemera bakarara ijoro bategura indya z'abakristo, bategurira abigishwa. Abigishwa nibokomera, ishengero niryokomera igihe rifise abungere badashaka kuruha. Umwungere ategezwa kuruha, ategura ijambo, ategura inyigisho. Inyigisho umwungere ategura sizo kuwa Mungu gusa, akenera kwiyumvira le niveau de formation y'umwe wese mw'ishengero. Aleluya. Ikindi gishobora kubuza abantu kwigishwa n'abakristo bonyene ubwabo. Igihe umukristo adakunda ishengero, ntazigera aronka inyigisho, kuko inyigisho za Kristo zitangirwa mu ishengero. Rero hari abakristo burya utazigera ubabona ku ishengero atari kwa Mungu. Yesu ashimwe. Nivyo ishengero nirikwiye gutegura amaprograme yamiza abakristo ku ishengero, mugabo kandi abakristo ntibakwiye guhurira ku ishengero kwa Mungu. Aleluya. Rero udakunda ishengero ntuzohura n'inyigisho za Kristo, kuko inyigisho za Kristo zitangirwa mu ishengero.
ntizitangirwa kuri Facebook, ntizitangirwa kuri YouTube. Nivyo turasaba abasiguzi beza bakomeye kuri YouTube, kuri Facebook n'ahandi. Ubakurikirana mu cyumba, bakurikirana ku mbuga yawe, bakurikirana hariho hose. Mugabo ugukomera kwawe kuri mu ishengero. Ishengero niryo rifise autorite. Yesu yahaye ububasha bwo kwigisha abizera. Abizera ntibigirwa ku mateleviziyo, siho bigishirizwa. Kwiga kw'abera ni mu ishengero. Ntuzokomera udakunda ishengero. Ntuzokomera uri nyandwi, uri umukristo kwa Mungu gusa. Uza ku ishengero kangahe? Mbariza mugenzi wawe. Tuza ku ishengero kangahe mu ndwi? Aguha inyishu niyigirisha, mbwira ati mbarira. Uza ku ishengero kangahe mu ndwi? Bene data, dukunda ishengero kandi tugendera ishengero kenshi. Kugendera ishengero si ukuza kwiri gutembera ngaha. Il y a des programmes de l'église. Aha niho uraba programme dufise. Dusaba Imana idushoboze gutanga ivyo Imana iriko iradushira ku mutima, kandi Imana ishimwe kuba birimwo. Yesu ashimwe. Simvuga kubera atababirimwo, Imana ihezagira ababirimwo. Kuko turafise les différents niveaux de formation, kandi abariko barakurikirana intambuko zose bariko barakomera, no gushima barashima. Haleluya. Rero n'ubu umuntu aza kuwa Mungu gusa, no kuwa Mungu bugize utaje, isengesho rya nyuma turikora ufise ibintu gutya. Je namanangara. Umuntu muheza murangiza yafashe isakoshi. Oyaye, ubwenge buri mu no. Hageze no gusohoka agasita abantu. Burya iyo dusohotse kwe kuraba bene data nka batanu uramutsa. Batanu babaye bake, kuko niwo uramutsa bose. Mugabo ntusohoke nk'ucitse ku icumu. Haleluya. Haleluya. Amena. Rero ishengero sinyubakwa. Kundi ishengero. Bazati ku ishengero hari ibiki kino gihe. Bazati inyigisho zihari kino gihe nizahe. Mwebwe nk'abarongozi mutegekanye iki mwirici. Twiga ibiki mwirici. Duheruka twinjije abantu mu ishengero, mugabo tugaheruka kubabona mwibarabara gusa. Baza ibiriko biraba ubibemwo kuko bitegurwa ku bwawe. Mwene data, kuri Facebook nuzokomera. Ivyo kurikirana ku rubuga mbonesha kure nimbonesha kure ntibizogukomeza. Haleluya. Uzokomezwa n'inyigisho zo mwitorero y'ishengero. Haleluya. Rero ibintu kuvyitwararika, kuko burya ubuzima butari mu inyigisho buca busa n'ubutizera. Uwizera akenya inyigisho, afise ubuzima rukristo bukenya inyigisho, ubuzima bwiwe busa n'ubw'umupagani. Kubera iki? Arabuze inyigisho. Nico gituma Pawulo abwira abanyefeso mu gice cya 4 umurongo wa 17 ngo nimube mukigenda nk'uko abanyamahanga ngo bagendera mu bitagira ikimazi vyo mu bwenge bwabo. Shaka ubukijijwe mu bwenge bwawe hakaba ivyo hanze. Ivyo ushaka bikaba nk'ivy'abapagani bose. Ivyo ukora bikaba nk'ivy'abapagani bose. Kuko muri wewe nta kiriyo. Uzubaze, hari ibintu atahandi uzovyiga utavyigiye mu ishengero. Murambariza ishure ryo kwihangana aho riri. Nari hari. Mugabo aha twe turafise inyigisho zo kwihangana. Uze kuzibaza ziriyo hari. Ni gute wotsinda ishavu? Bavyigahe? Izo ni inyigisho za Kristo.
ngo kuko ngo mwaramwumvise ngo mwigishirizwa muri we ngo nk'uko ukuri ko muri we kuri. Ukenera kwiga ukuri ko muri Kristo Yesu mu madomene y'ubuzima bwawe bwose. Ni gute umugabo yubaka neza? Ibyo byigirwa mu ishengero. Ni gute umugore ataba umugore yiterera hejuru? Byigirwa hano, nta handi biri. Haleluya. Tugomba kwiga ukuri ko muri Kristo Yesu. Haleluya. Il faut être formé. Yesu ashimwe. Il faut être formé. Ivya Kristo birigwa. Haleluya. Shakose diplome nini, mugabo ukeneye guca bugufi ukiga ivya Kristo. Birafise itanguriro ryabyo se n'ingene bitera imbere. Haleluya. Yesu ashimwe. Ushakura umuganga akomeye, mugabo urakeneye kwiga ivya Yesu kandi uvyiga ubihereye hasi. Umuganga akomeye akeneye kwigishwa kwihangana. Umunyapolitiki akomeye akeneye kwigishwa kuvuga neza. None vyigirwa nta handi biri. Ntibiri mu biharuro no mu buhinga bw'ikirere, biri muri Bibiliya. Haleluya. Rero dukunda ishengero, tube mu vy'ishengero ritegura kugira ngo abakristo bakomere. Haleluya. Rero kuva mu kuba mu umwidegemvyo kuva mu caha, nta handi uva mu kwigishwa. Kugira umutima w'umuntu akunda kwigishwa. Ikigira gatatu, umwidegemvyo wo kuva mu caha uva ku kuba umuntu yiha ukugororoka buri munsi. Kwiha ukugororoka buri munsi. Haleluya. Ubu umuntu yiha kugororoka buri munsi. Aho twasomye mu Baroma igice ca 6, twosubirayo ku murongo wa 18. Romains 6 verset 18. Ngo kandi mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icaha, mujakarira iki? Haleluya. Mujakarira kugororoka. 19. Ndabivuze nk'imvugo y'abantu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, nk'uko mwaha imibiri yanyu ibiteye isoni n'umugararizo kuba abaja babyo, bigatuma muba abagarariji. Abariko nanone muha ukugororoka imibiri yanyu kuba abaja bako kugira ngo mwezwe. Mukira abaja b'icaha, ntimwaganzwa no kugororoka. None rero ico gihe mwari n'ivyamwa ki mubibamaramaza ubu, kuko amaherezo yavyo ari urupfu. Ariko noneho mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icaha, mujakarira Imana, mufise ivyamwa vyanyu bizana ukwezwa, kandi amaherezo n'ubugingo budashira. Ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Aho ijambo ryagiye rigaruka ni guha. Haleluya. Nuguha umubiri wawe ukugoro, ngo mwaha imibiri yanyu ibiteye isoni. Haleluya. Ngo mwari abaja b'icaha. Rero umwidegemvyo kuva mu caha urafatanye n'ukuntu ugenda wiha ukugororoka ku munsi si pastori yiha kugororoka mu kibanza cawe. Si abasenzi bari ahantu bagusengera amasaha 28 ku masaha 28. Si ukuguma uvuga ngo musengere ndi mu bigeragezo, ubusambanyi bwagarutse natewe. Oya, ni wewe wiha ivyo kugororoka ku munsi, sivyo bikwiha, ni wewe uvyiha. Yesu ashimwe. Ubundi ubuzima bw'umukristo si ubuzima bugaragara nk'umuntu ari mu gacinyizo
cyane kuboherwa mu by'impwemu. Nituri ahantu turi mu gacinyizo k'iby'impwemu. Umukristo si umuntu abohewe mu by'impwemu. Uwizera si umuntu ari munsi y'iby'impwemu ku gahato. Uwizera ni umuntu yifatanije n'uwundi mwami. Umwami wiwe cyari icyaha, yari umuja w'icyaha. Mugabo uyu munsi yemeye uwundi mwami, yifatanya n'uwundi mwami, yifatanije na Kristo abishatse, nta gahato kabayemwo, kandi bivuye mu bushake bwo mu mutima. Uwizera yama ashaka kwiha iby'uwo mwami. Ukuri k'uwo mwami uwizera agenda kwiha librema, volontairement, si ibintu bamusunikiramwo. Niwe yihaye kuba uwundi mwami, n'amategeko y'uwo mwami niwe yiha mu bushake bwo mu mutima. Erega bene data, umunezero wacu nta handi uri, uhagaze ku kuba twarumiye k'uwo mwami. Uko tugenda twiha uwo mwami, uko tugenda twifatanya nawe, uko tugenda twumva ko turi imbohe ziwe, atashwa dufise, atamahitamo dufise amahitamo yiwe gusa, ivyiwe ari byo bigomba kuja imbere gusa, niko tugira umunezero. Haleluya! Uwo munezero ukadutera kwitanga mu vyiwe, kumukorera, kwitangira ivy'abera, kuba au service des autres, kuba mu vy'Imana, mu gikorwa c'Imana. Nta handi biva mw'uwo munezero wavuye kuba twarafatanye n'umwami wacu, bikatuzanira umugisha. Haleluya! Ni hahandi nimba umusore ari umusore, nimba inkumi ari inkumi, ntabagikenewe gucungwa ngo ntaje mu busambanyi. Wewe muri we, aha Bibiliya ivuze ngo mbega kera ngo mwari n'imbuto ki mu bibamaramaza ubu. Ivya kera uyu munsi biratumaramaza, n'akamaramaza. Uyu munsi n'akamaramaza ivya kera ubu biratumaramaza. Rero umusore n'inkumi ntibakeneye gucungwa ngo ntibaje mu busambanyi. Ubusambanyi kuri bo ubu n'akamaramaza, n'akamaramaza, kwiba n'akamaramaza. Abakozi kubuzi kuri tele, aho bakorera muri biro, ntibakeneye amategeko y'akazi abacunga kugira ntibibe, ntibonone, ntibakwepe ataragera. Kuri bo umutekano wa Yesu, amategeko ya Yesu niyo abagumiza hamwe. Haleluya! Aba bantu babaye imbohe za Kristo, bataboshwe, bataziritswe, batabisunikiwemwo, ariko muri bo bumva babikuze. Rero bene data, duhe imibiri yacu ivy'ukugororoka. Aha mu Baroma igice ca 6 uduze gato ku murongo wa 12, Romains 6 verset 12, ngo none rero icaha nikikabe kunganji mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ivyo yifuza. 13, ngo nimugahe icaha imibiri yanyu ngikoreshwe no kugabitanya, ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Icaha nikizobaganza, kuko mutaganzwa n'ivyagezwe, ariko muganzwa n'ubuntu. Yesu ashimwe. Ijambo numva rikomeye ngaha mw'iri jambo rivuga kugenda wiha ukugororoka buri munsi, n'ahantu wewe ufise ibiriko biragusaba. Haleluya! Umukizwa burya si umuntu atagenderwa n'icaha. Umukristo si umuntu Satani atagendera. Umukristo si umuntu atageragezwa. Haleluya! Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta ukorera abami babiri. Ikibazo aho kiri, ni uwuhe mwami wawe? Kuko burya
uba mu bintu kuko wavyemereye ko ubibamo. Kuko ijambo ry'Imana aha ku murongo wa 15 ngo nimugahe icyaha imibiri yanyu. Ivyifuzo biraza. N'umukristo aratukwa. Umukristo arahura n'abamubwira ati ingene ameze. Umukristo arahura n'ibimugerageza. Umukristo nawe yumva yo kwihora. Umukristo nawe yumva yo kata agaca abandi bariko baraca kuko baciye hariya barazana umusaruro. Haleluya. Mugabe ijambo ry'Imana avuga ngo ntuhe umubiri wawe ivyo. Kuko kenshi tuza tuvuga ati kabaye nasubiye kubigwamo vyagarutse naragerageje vyaranse none responsabilité ni yande. Amaherezo ko vyanse na yahe. Ni waraba neza uzosanga ari ico wiha. Burya uganzwa n'ico wihaye. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ukuganza ngo nuwo wihaye kugira ngo abe umwami wawe. Haleluya. Rero bene data, ishavu ribana n'umuntu. Amageragezwa abana n'umuntu. Ivyo abandi bacamwo nivyo nawe ucamwo. Ariko urafise ububasha ku cyaha. Kuko ijambo rivuga ngo icyaha nikizobaganza. Kuko mutaganzwa n'ivyagezwe, ariko muganzwa n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Muganzwa n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana ni Kristo Yesu. Haleluya. Iyo wemeye igikorwa yakoze, uwo Yesu azakuba muri wewe muri mutima mweranda. Rero nturi nk'umupagana atagira mutima mweranda. Umupagana abwiwe kwica arica kuko nta mutima mweranda agira. Mugabo wewe ubwiwe kwicwa, burya ntiwabwiwe kwicwa gusa, kwica gusa, na mutima mweranda arikavuga ngo ntiwice. Wumvira nde? Ikibazo nuwo wumvira. Naho hari ikibazo, niwiyumvira neza ukadetekta uwo wumvira, birashoboka kuzoba umugororotse. Ugendera mu vy'ukugororoka, kugenda wiha ivy'ukugororoka. Kuko umuntu yakijijwe afise muhemu. Haleluya. Afise muhemu. Bugiye umuntu ariko aragucokora, muhemu aguma avuga ati urabona kugira umukubita ikofi. Uratanguye kuvyuza ingunza. Wabibonye? Burya ishavu riduga muhemu yera ho yaho. Mwumvire. Umvira. Yesu ashimye. Ngo nimugahe icyaha imibiri yanyu ngikoreshwe no kugabitanya. Ako ngo mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye. N'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe byo kugororoka. Haleluya. Yesu ashimye. Bene data, birashoboka yuko uyu munsi tugira umwidegemvyo wo kuva mu cyaha. Icambere nuko dusuzuma mbega twarumviye uku kwinjira muri Kristo, twinjiriye mu kwihana, twaritandukanije n'icyaha. Mbega turiko turigishwa, turakunda ishengero. Hari icyo turiko turiga, inyigisho turiko turakurikirana kino gihe niyahe. Ikigira kabiri ku munsi, mbega nibiki wiha? Umubiri wawe uwuhiki? Nibiki uha ivyiyumviro vyawe? Nibiki uha gushaka kuri muri wewe? Nibiki uri kurakora? Haleluya. Bene data, icyaha nibakigwanya caje. Icyaha ugitsinda kubera wafashe ingingo yo kuzokigwanya. Ushaka kugwana n'icyaha caje. Haleluya. Ahubwo icyaha ukigwanya kiri a distance. Ukavuga ati burya icyaha urakibwira ni mpwemu. Wa mwuka mubi we, ndakuzi, ugomba kunyizingirako, ndakunesha mu izina rya Yesu.
uri amacakubiri, uri urwanko, utegezwa kudoma kwicaha urutoki kitaraza ukakibwira. Uneza ubwibone, ndakuzi, ndagutsinda mu izina rya Yesu. Aleluya. Abigalatiya igice cya 5 umurongo wa 1 niho twohereza ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, nuko muhagarare mushikamye. Aleluya. Nimukongere kuzingirwa n'ukwikorezwa umutwaro uremereye w'ubuja. Mwumva responsibility ihabwa nde? Wewe ngo ntukongere, ntiwemere. Aleluya. Ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, ngo nuko muhagarare mushikamye, nimukongere kuzingirwa no kwikorezwa umutwaro uremereye w'ubuja. Uyu ni umutwaro w'icaha, ntiwemere. Ku murongo wa 13 ngo bene data ngo mwahamagariwe umwidegemvyo, ngo mugabo rero uwo mwidegemvyo nimugire urwitwazo rw'akameremere kanyu. Nimugire urwitwazo, nimugire urwitwazo. Hariga umuntu avuga ati zindya ndaziriye mu caha, mugabo pastor ndaza ahari. Umwidegemvyo wawe uhizemwo urwitwazo kubera pastor uzahari kandi aza kukwakira. Oya, niwemere kuzingirwa no gutwazwa ituntu n'ubuja. Umwidegemvyo wawe wo kuva mu caha ntuve mu urwitwazo rwo kuba mu vy'Imana yanka. Imana ibahezagire. Yesu ashimwe. Aleluya. Amena. Rero turashaka kuvyaguruka tugaha icubahiro Imana. Aleluya. Narahariwe ndi umwana awima, ndumuraganwa na Kristo. None ubu nduwidegemvya, narahariwe, naracunguwe, ndumwana w'Imana, ndumuraganwa na Kristo. None ubu nduwidegemvya, icyungo cy'amaraso yiwe. Uce bugufi mwene data, ntusamare. Gicakunesheje cyose ngo kiba carakugize umuja. Nigiki cakunesheje? Nikihe caha cakwizingiriyeko? Ngo niwemere kuzingirwa no gutwazwa ituntu n'ubuja. Wamubuja bw'icarisho cyose. Waravuye mu vyaha, mugabo hari icaha kigomba kukunesha. Hari icaha gituma udatera imbere. Hari ukuvuga nabi. Hari ahantu wumva utsindwa. Hari ahantu wama wumva ubabaye kubera watsinzwe, kubera wananiwe. Reka uduze ibiganza vyawe ushima Imana kubw'ubuntu bwayo. Ubuntu ni Kristo. Ubuntu ni igikorwa c'umusaraba. Ubuntu n'agakiza wahawe. Hari igihe ugakekeranya, hari igihe wumva umenga nikagufashe. Oya, agakiza nikadufata. Ko wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, uri umwana w'Imana. Ubuntu bwaragushitseko. Reka uduze ibiganza vyawe
nturabure iruhande rwawe, ubwira Imana ati Mana ndacibuka umunsi nakwemereye ko ari wewe Mana yanje. Ubanze wibagira ibigutsinda, ubanze ushima uyu mwami. Ibigutsinda urabihindukirira mu wundi mwanya, banze ubwire Yesu ati ndacibuka umunsi nakwemerera ko ari wewe Mana yanje. Oh, warakoze Yesu Kristo, ishimwe ni iryawe Yesu. Turi hano nk'ubwoko bwawe. Oh, igihe kimwe twarapfukamye twumva dutsinzwe n'ibyaha, igihe kimwe twarapfukamye dufata ingingo yo guhinduka no guhindukira. Turibuka igihe twafatwa n'ubutumwa bwiza, haciye imyaka 2, haciye imyaka 3. Turibuka igihe twatandukana n'ivy'isi, turibuka igihe twihana tukaguhindukirira. Oh, twaribagiwe wa munsi umuririmbyi avuga ati Yesu ndacibuka. Ibuka aho Yesu mwahuriye. Warakoze Yesu, wangiriye neza, wankuye habi, wankuye mu mwiza, wankuye mu rupfu, wankuye mu mwiza, wankuye mu vyaha, wankuye mu rupfu, wankuye mu mwiza, wankuye munsi y'ububasha bwa Satani, wankuye munsi y'ubuja bw'icyaha. Wangiriye neza. Ni wewe Yesu Kristo, ni wewe watanze umwidegemvyo ku bari barushe, ni wewe watanze umwidegemvyo ku bari baremerewe, ku bari bananiwe. Umwidegemvyo wavuye mu gikorwa wakoze ku musaraba ubambwe. Oh, havuye umwidegemvyo. Bwira Imana mwene data, turi mu mwanya mwiza wo gusenga. Duzi ijwi ryawe. Benshi twaribagiye aho Yesu yadukuye. Uyu munsi turiko turagwana n'ivyaha, uyu munsi vy'agakiza turabikekeranya, nituzi ko twakijijwe canke tudakijijwe. Satani yatubwiye ko tudakijijwe, ariko turibuka umunsi twamwakira, umunsi twamwemerera ko ari we mwami n'umukiza ku buzima bwacu. Ngo niwemere kuzingirwa no gutwazwa ituntu n'ubuja. Satani niwe ariko aravuga, niwe atuvugisha. Reka uyu munsi ureke Imana ituganirize. Mana, aho ugenda, reka abantu bumve ijwi ryawe, reka abantu bumve ijwi ryawe. Ijwi ryawe rirangurira aho bari, ijwi ryawe rirangurira mu bihe binyuranye bariko baracamwo. Reka abantu bumve ijwi ryawe, abariko baraca ahatandukanye, reka ijwi ryawe ribashikeko. Yesu ndacibuka umunsi izana kwemereko kwari wewe Mana yanje. Sizoreka bimaze Yesu yanyogeje ibyaha, anyigisha kumusenga, bituma mpora nezerwa. Yesu yanyogeje ibyaha. Kera nariye kure mu ngendo
mubwira ati mwami wanje Yesu yanyogeje. Reka uduze ibiganza byawe, tugeze mu mwanya wo gutegeka. Aho umwansi azanana urahazi. Ni igiki kikwizingirirako? Ni igiki kigomba kukwiganzira? Mbega n'ububeshi, mbega no kuvuga nabi. Ni igiki? Reka uyu munsi ubwire iyo mpwemu, icyo ari cyo cyose gifite amatwi kirumva. Mbega n'ishari, mbega n'inzigo, mbega n'urwanko, mbega n'urukundo rw'ivyisi, mbega umubiri wawe wama wumva ukenera kwibera mu vyisi, mbega ubutunzi bwawe burakubuza kwiha Imana, mbega icuri carakubujije kwegera Imana. Ni igiki? Mbega ubuto bwawe wumva umenga ntiharagera ko witaba ijwi ry'Imana. Mana igishizwe hejuru cyose turacirukanye izina rya Yesu. Igitsinda bera icyo ari cyo cyose, igitsinda umuntu wese ari hano kigomba kumugira umugurano, umuja w'icaha, turategetse nk'izina rya Yesu. Kwirukanye impwemu y'ubushakanyi nk'izina rya Yesu. Turirukanye ibyifuzo bibi, ibyifuzo by'ubusambanyi mw'ishengero mw'izina rya Yesu Kristo. Turategetse impwemu z'abadayimoni, z'ishavu, z'ubushakanyi, z'ubwibone, z'ubusambanyi, z'ugukara mw'izina rya Yesu. Senga mwene data, impwemu igomba kukudomina irafise amatwi irumva, irafise amatwi irumva. Umwuka ukudaharira utegeke uve ku bugingo bwawe, umwuka ukwihora utegeke uve ku bugingo bwawe, umwuka uguhunga ishengero kuba mu kazinga ka wenyene, uwo ni umwuka w'abadayimoni, utegeke mu izina rya Yesu. Soka mu izina rya Yesu. Reka dukomere Imana amashi. Mwene data, uri mu cyumba cyawe ushobora gusenga gutyo. Haleluya. Nturire uhejeje gukora icyaha, rira utarakora icyaha, utegeke iyo mpwemu. Haleluya. Irafise imizi, iyo uyitegetse ushaka kubandanya uyumva, muga kuba wamaze guhaguruka watatse imizi. Shingura ushakanye, ubusambanyi, ubwibone, ikintu cyose
cyama gituma uba umunyantege nke mu vy'Imana, uhagarare mu cyumba cyawe ukirandurane n'imizi. Izina rya Yesu uzokirindira ukibura aho wakibonye. Haleluya, dukomere Imana amashyi.